tureke hypocrisie dukundane bwana Bidondo yagize ibintu byiza vraiment ni posti basi. Soko ndugu yangu mimi angalia Mkombozi leo nakuwa nani honorable nilimposti fasi yote. Jua ni msupport akifika kule mbele. Petete ataniangusha hata maragi watoto bayambe. Sasa ndakunda kuvugisha ukuri jewe. Sinikunda kubesha. Hello everyone, murameze fresh. Hama muri JCTV turigarukiye twagiye kugendera muri Legend yakoze vyishi, yakoze amateka menshi muramuzi. Araza kubibwira yaratumye ibendera ry'igihugu rigira kure, ryaradugijwe mu mahanga kuva na kera gushika n'ubu ntaracika intege. Aguma aboneka mu birori vyishi, ntituzi banga akoresha, ariko ndazi bangarira hararaza kutubwira. Jengire ndabashikiriza iki kiganiro nitwa Mr. Love Babla Simba Babla Genge Minegenge Songa Boy the Boss TNP TNOS TNRG one mission one people one car one target one mind nobody cares hasta ruwego hasta la vista banyita risk taker risk maker bakebeza ntawe uzibira amazi JCTV so turaza kumwakira atuyagire urugendo yagiye aracamo atubwire ivyamugoye atubwire imbogamizi yagiye arahura nazo muri uno muziki. Urabona ko hari abantu benshi bagiye barawutangura hama barawuhagarika, ariko rero twe turakeneye uno munsi eske ibanga nyene rihari kugira ko maboneka ku mafishaje ngaha mu gisagara. Ibanga rihari nirihe? Nta gihe cyohera tutamubonye. Ibintu byose ba mu gisagara turamubona, abaguma yaduze mu ntara zo hagati mu gihugu gukora ibirori byinshi bitandukanye. Mugare twe turakeneye eske kuva kera kugira n'uno munsi hoba hari hibanga bimwe nibindi mugire mu vyumve mu kiganiro citwa Talent Time. Jeni ngaha ni twa Mr. Love nawe reka tumusabe atwibwire gatoyi. Naye nababwiye ati mukanya gatoyi turatanguye turamushikiriye, reka tumusabe yidondore nk'abakunzi b'umuziki w'abarundi muri rusangi, atubwire yakoze ibintu byinshi, ariko mwe uko mumubona ngaha imbere ari yacu ari ngaha yashajije. Uravye guhera hasi yambaye ikirato kiguma caka, hari hibanga rihari kugira ico kirato kigume kiboneka kugira uno munsi. Uravye kuri style asanzwe ari umuntu akomeye cyane, urabona ko yambaye ibintu complete nziza cyane. Uravye mizosi hari amafaranga menshi, uravye ku marineti n'amarineti nayo nyadasanzwe, uravye kuri look biraboneka ko ari umuntu aguma ari update, afise vyishi, ari umuntu ewana novuga yuko ari umuntu ameze neza. Abateriko baramuraba ndazi bariko barahomba. Umuntu ariko aradukurikirana kuri JCTV arashobora kuja kuri YouTube akagira subscribe cyangwa kuri Facebook yacu page, naho nyine twamaze kwiza 60 birenga byo badukurikirana, agashobora kugira subscribe. Uyu munsi aturi imbere agira tuyagire byinshi, reka tumusabe yidondora. Abatakuzobidondora gute? Abatanzi mugaje ndibaza nta muntu atabakunze gusa nyene nk'umunyamwuga nyene bakitondora gute? Umushasha nk'umuntu arashaka nk'umwana yakuriye muri diaspora utigeze aba mu Burundi, cyangwa nk'abanyene bakurira mu mpango badasohoka, babone baza ko social media yabigejeje, mugabo nyene nk'umuntu mushasha ya janere chayo usimwani ule anapendeza asekutishe banita General cha Bidondo aka Bidondo, abandi banita Bidonando. Yeah. Bidonando yaga mbega izina Bidondo risigura iki? Bo kenshi riva kuri Bidonando. Namaze gusigura kenshi mu media, kenshi ndakunda kuvoma, ndamusaba mama ama akabido nakando ngiye kuvoma, bacawugira umuntu akunda ibintu bya Bidonando. Ya donc Bidondo yavuye kuri Bidondo yavuye kuri Bidonando. Kenshi nikera abantu ndacari muto, birazwi cyane mu bwiza muri quartier. Uraziko turacari ba petit, turafise kono tugira ama blague wabana. Mbega aho hari umuntu iyo zina ryavuye ko canke bari kwise bivanye n'ikindi kintu mafatiye? Bivanye kuntu ngiye kuvoma nari kunda gutora kabido na kando, juko indo nayitora ku mutwe hanyuma kabido cyane nafata uko njota Bidondo haba mu izina ryitwa Bidondo. Richari vumo ko nyene nanje ndanchakira yanjo nchandaronga ma 6 wa muntu akunda kuzana na Kabidonando ari he yangu uyu nyene mureke avome. Ujya muntu afisi Bidonando
mu mutwe areke avome ubwo niyo yatanguye kuza imbere kumbe wamyukazi yego ndababwira mwinjira mu muziki bari hano mwakoye inspiration nyene ati ni hari umuntu yabe inspiration je nayikuye kuri Koffi Olomide no ndi mu komedi wa kera wo muri Kongo itwa Mbotalikasu akunda kukina ibintu by'abakomedie namukunze komedie ziwe hanyuma na Koffi Olomide indirimbo ziwe twari tuzihindura iga jewe nambaye ikoti nawe wambaye ishati nanane Adamu na Eva senga yari indirimbo yo mu gikongomani cha tuhindura mu kirundi yaga kuva muri ico gihe mwarose inspiration ese kugira ngo mutangure umuziki wanyu mwaciye mutangura neza na neza cyane kugira uvuge ati jende interest kwinjira studio natanguye kwinjira studio kuva muri 2000 ariko ama studio twari twinjira menga yari yameze nabi ugasanga twinjiye turi codinga donc iti yanje na ironse ni kwinjira mu studio ya vrai ni muri 2002 2002 niyo ninjira muri studio ya vrai ariko zirya studio za 2000 zari studio zo gutatone gusa ugasanga ni home studio ukaririmba direct rimwe na rimwe navyo gushira refre ukarindira cyangwa ugashira verse ukarindira oya murasohoka rimwe na rimwe mukabanda donc mukirikodi munarikodi cyari moya abaririmbyi ba upcoming artists aba bariko baraza new generations mugire mubayagire ku iyo nkuru yayo mastudio cyo mwayibasigurira gute kubera hari abaza kwaya mastudio yagezweho usanga dukora mu ma logic atamenye uko kuntu mwahasorinze abo bapeti bariko baraza no munsi ayo mastudio kugira bace bayatahura nkuko mubivuze ni henzira nyene mwocishamwe kubera nkuba ntabatataho iyo studio donc byagenda gute byabimeze abapeti bino munsi ziga studio zacu donc na ni 10% bafise yo kuririmba muzika studio ziwacu za kera kuko ziga donc umuntu atazi kuririmba live music nashobora kwinjira mu studio donc bisaba ko umuntu azi kuririmba kuva A jusqu'à Z indirimbo yiwe kandi bisaba ko umuntu afise pumuzi afise abdomino kandi umuntu azi kuririmba afise byose donc ni savir ushobora kuririmba nanke indirimbo yawe ukayitangura A jusqu'à Z c'est fini pour record donc bapeti bono musara recordinga gatoya akareka gatoya akareka producer akatangura kurondera ama FM bikia na ama FM birimo donc umuntu aratangura azede navyo gushira ama FM bakayisporta kubonyene wa indirimbo kayijana muri show kandi bwana ni butamo kandi bawumva menga bwana ni studio ya bien umunyamuziki wa kera n'umunyamuziki ubona bitandukaniye cyane bo kera twari dufise indirimbo zifise ama message menshi ariko ubu ibintu byarahindutse gusiga abaririmba bishebwe me turabyakira uko nyene kuko ibintu byose byarahindutse basiga baririmba indirimbo mengara message nziza ifise mu banyagihugu abandi urukundo ni byinshi abyo gutamba kamata chomeka ni byinshi natwe turabiririmba ariko tunaangalia agisi benye binaenda na si tunaenda huko ugerageje kuraba kera biravana no kuntu umuvyeyi yakubonye ugiye mu muziki yagutaho aba upcoming artists cyangwa aba new generations aba bastari bariko baraza no munsi abavyeyi babo birirwa baridoga ngo bagiye mu bintu batumwanya ugasanga bagiye mu bintu ntibariko barateza imbere nk'iyo bavuye ugasanga niba abantu bakoze igihe kinini nta kintu bagiye guhindura abavyeyi bakaguma bidoga ngo amafaranga ngo barayatwiba bakajana mu muziki bakaja mu bintu nyene tutabona neza eske abavyeyi banyu n'abavyeyi bo mwibaza yuko batahura ibintu kimwe kuri mwebwe abavyeyi banyu barabitahura ko mumva mwaje ahantu mukaba mwakora ibintu bimeze neza muba mwaraririye itize ngira mu biba bitwe mwakora ibintu bitse muri rusange mwari muzi ibintu murimo donc kuri twe abubu abavyeyi bubu burya baratahura ibintu nkuko abavyeyi banyu babitahura ese hari itandukanye donc
abavyeyi ubu baratahura ariko barya abavyeyi bakera umuntu akaririmba donc ndiko ndagirana na repetition donc ndarimba minataka kuwa nabaza umwana wanje atanguye gufata urumogi ariko abavyeyi bakera ibintu by'imiziki bari babona ko na bintu menga ni ibintu by'abanyarumogi menga ni ibintu sefuti ariko abavyeyi ubu kuko bamaze kubona ama internet bamaze kubona ama YouTube bafite ama television ama ecran plaza ama television ziza abavyeyi ubu umuziki barawutahura kuko umwana yinjiye mu muziki akaronga hits gusa indirimbo yiwe ikaba hit directement umwana baca batangura kumuhamagara mu masho bakamuha 2 millions 3 millions 4 millions nico gituma abavyeyi ubu bamaze kubona ko umuziki ni business donc ujya umukino umupira umuziki donc ni business ariko kera abantu n'abantu badutwara bavuga umuziki ni w'abanyarumogi ariko ubu bamaze kubona ko example ndakuya Bifesi yagize umuziki yabaye hit basatbi bamaze kugenda hanze za Buraya bamaze gufata amaviza ari umuvyeyi wawe kuva yakoze nararonga meme kushika ku kibuga cy'indege ariko abandi umwana wawe akaronga hit amaze kuja hariya example dufate example sindiko ndavuga nabi dufate ndavuga example ngo Papa Dramati achange Mama Dramati nyaze gufata ndege na numusumwe sinzi ariko ni example na musumwe amaze kugenda hariya muri za Belgique za Canada ariko umwana wabo kubera umuziki yamaze guca hariya kandi akazana n'amamiliyoni bashobora kumva ibi tubikolare ifoke ibi bitu tuyeshimiye iyi ni deal petit tuko na tongo hapa uzisha utoe ingine clip yaga mugitangura umuziki mu kibano canke abavyeyi yaga ugerageje kuraba uko mwabafata ababambo ko babafata byaraborohereza uko abantu babafata bamwe turabigiza ama effort turabafusinga gusa ukatoroka ukagenda kugira manani ukagenda ugatoroka ukagenda kugira by'ubujanja abavyeyi batabizi ariko benshi mubo bari babafasha nabi bakabwira genda ku mashuri wige kwiga ni byiza kwiga ni bye ariko umwana ubona ko afite talent ushobora kumusupportinga niyo talent yiwe ukaraba ukamushigikira gushika ngene akaronga grand niveau azogufasha dufashe umuvyeyi wa ujya muntu ariko arakina umupira no munsi umwe mupeti umujore aravuma diamant kama ni umuvyeyi yaramufashije ibi byinshi yarashira umutayi mwinshi nimubona ko umwana ageze kure ariko mama wiwe na papa wiwe barashize mu mutayi kugira ngo umwana ageze hari nico gituma abavyeyi ubona ko umwana wawe afite talent abishoboye birashoboka ufashe yaga ese muri runo rugendo rw'umuziki wagwa birashika mugahura n'intambara iki hari intambamye muhura nazo hari ibintu bibagora hari ibintu bitugora byinshi cyane ushobora kuhurira n'ubusherisheri ugasanga ni probleme urashobora kuhurira abanywa rumogi ugasanga bakwinjije muri probleme urashobora kwinjira kuhurira abantu bafise donc abantu bakunda inzoga irigara y'inzoga ugasanga naho ni probleme nico gituma winjiye mu muziki donc ari ibintu bibi biri mu muziki urumogi abantu bafata inzoga abantu bafati nibikira kini hamwe ukaraba kuno ubisimba donc ubisimba ingufu donc ukabipiga pembeni kuko ari abantu nk'abadayimoni baraza bashobora kukuzanira ibintu byo kukuarete hari umuntu wakuzaniye bwana wosha kwa star twende mu bamomi hari undi muntu akakubwira ngo usha kwa star twende tupige bia hari umuntu akatugiye dufatira umugi kubera mistari oya suko imistari umuntu afise talent iraza itala ni imana itanga itala
donc ico gituma ndashobora kuhanura abasani donc kuririmba si inzoga si rumogi si bakobwa oya biraza gusa Imana iraguha talent imistari ukayironga bikaza gusa ni inspiration unaweza kalala hata unavirota na unaamka usiku unatoa kitu kinakuwa hit yaga kuririmba yaga ni impano ni talent bamwita Bidon akoze ibintu byinshi ndibaza nta n'umwe atamuzi mu gihugu cyose ndetse no hanze wakoze ibintu byinshi brother merci iyo wicaye nk'ahantu ntibishye ukihakamo ukavuga ati je naragwana kuba nkiri mu buzima mbona muziki nkivugwa nkiboneka ku mafishe je naragwanye kawaii nko kuba ukiboneka ku mafishe nibaza ko ari irihe bagukoresha. Donc je suis fier de mon travail. Je suis fier de moi ce que j'ai fait. Donc naratanze ingufu nyinshi kandi gushika ubu ndiko ndatanga ingufu nico gituma muriko murambona kuma concert hamwe kandi ndakunda kuganira n'abantu neza singaye abantu ndagwaye rendez-vous ndayitanze ibindi bintu bikaza ndigora gushika ngene rendez-vous yanje gushika ndubaha abantu ara bamwe bashobora kugwa rendez-vous nk'umu journaliste ukaza akabwira petit ejo ariko je ndubaha aba journaliste ndubaha abakozi bose bari mu entertainment kama ni entertainment wangwa ndubaha abantu dukorana bose nk'aba dancer donc ndatanze programme ni programme gusa yaga ati natanze programme abari programme wanje biraboneka yuko umuririmbyi akabari no muri legend wagwa kwanza no muri legend akomeye cyane kubera ikintu tumusanganye ni benshi ndazi batagifise kubera nk'ikintu cyo kubaha entertainment kugira ko ari ikintu gisanzwe abaririmbyi akora akantu kamwe bakora tubiri ukazibona entertainment bose nk'ikintu ese nk'abanye baririmbyi bahanura ugasanga na mwanya afise urabona atari mwebwe tweni dushobora gutera imbere kuko ndashobora gusohora indirimbo ngashira ku kibuga canje ca YouTube ariko mwe mutaze kuyivugira ko kuimongea maua haitaota vizuri lakini kama murishira kwa mazi mugashira ku imborea kugira ngo indirimbo yanje ituze donc mwebwe turabe mufise 50% mu byiwanje kugira ngo je nisonge mbere donc iyo 50% yanyu ndayikeneye kugira ngo namini passe ya nico gituma atari mu boss yashobora kuhurira ni interview akambwira akanyibuka bwana Bidondo nshaka dukora kana ya c'est bien ati je ndubaha entertainment ndubaha amaradio n'amateleviziyo n'abajournaliste ndabubaha uwo ari we wese jandondeye ndanyaruka nkita bamwita Bidon hoba hari handi Mike hoba hari handi Mike mufise Mike donc je nitwa Generator Bidondo Bidondo Makayabu Bidondo Mikeke Bidondo Bitumbula donc izo ni Bidondinete na Bidondine donc na mazina bakunda kumamagara kuko ni ibintu naciyemo byinshi cha Bidondo Makayabu donc dufate nka Fizo na nusu umwe amamagara Bidondo avuze Bidondo Makayabu alo lilo amamagara Bidondo Bitumbula nuko nyene ati bisama aka Messi Bidondo Makayabu Bidondo Bitumbura Bidondine Bidondo Mikeke wago ayandi Messi industry yaramuhaye amazina yarayakoreye igihe kitari gitoya aho bamwe bari bajyamye we yari yabyutse kugwana wago eske umuririmbyi kugira njabuke igihugu hariho igihe uruhara runini ruva muri Amicale des Musiciens wago ese umuririmbyi na Amicale des Musiciens bakwiye kugira ubucuti ubu donc Amicale des Musiciens iragufasha ama protection yiwawe donc niyo yatanguye kutufasha akiri kare kuva twatanguye umuziki marehemu member n'abandi n'abapasi n'abaromeo n'aba DJ Bright barakoreyemo na Silas Ndamara umusanya karongi problème bakakurikira ibintu byiwe bakagufasha kugira organize gitiramo
hari abantu bashobora kuza kuhagarika icyo giteramo abajeje umutekano ariko barabikurikiramo kugira ngo ibintu bigende neza donc hari abantu sinshobora kubashikira ariko Amical des Musiciens karonka bashikirayo bano petit atakufanya show mutusaidie safi bakabifashamo vya autorisation n'ibiki kugira ngo gitiramo kugira ama clip mbarabara kudugisa ama drone si hano hose ushobora kuduza drone ariko Amical des Musiciens kagufasha kuduza drone yaga new generation turacyari kuri new upcoming artist kaba petit bakiza aba artist bakiza abanyene bafise amaraso ashushe cyane gwagwa abanyene bariko barakora ama hit eske nabo bakwiye kugira ubucuti bwo Amical hariho benshi badatahura vya Amical ndashobora kubanura mugende muri Amical kuko ushitse muri Amical ari ibintu bikakuvuruga gatoya Amical ishobora kubikurikiramo ni byiza cyane cyangwa mukagirana n'umuririmbyi mugasanga mwese murose instrumental imwe n'umugane mukaraba ngene kumvikana exemple jena Double J pasa pakatoka ngumi au mina Sat B nini au tuna organization fasi moya tunafanya tukagenda muri Amical kadupangira inatulamura nazibana zitakoma na mahembe ariko dufise ubashinga ndaye bantu bakurikire ibintu by'umuziki ni imbere yo kuja ku butungane turaja hari ya kwanza muri famille donc Amical ce sont les sources donc ni famille donc ni base ya famille abaririmbyi ati Amical ni base cyane source komeye yani source yani base ni ce sont ni famille ni byose kuri twebwe probleme yazikosagi kama uko mu Amical lazima itasupport kitu kikuru ese Bidondo hoba hariho collabo yifuza kuva kera uno musi atarakora no bacifuza no bihari ego kandi nifu iyo collabo bwana ndayikunda cyane umusi zoshika vraiment nzokyohego collabo nari nakunze kuva kera ni collabo ya jewe na Fizo na jewe na Loriro twamaze kuririmbana ariko twararirimbanye muri groupe twararirimbanye turi benshi indirimbo za benshi ndashaka indirimbo ya Jena Loriro Sel hanyuma indi ya Jena Fizo collabo ya Jena Fizo donc yari mugenzi turasangira twaragize ko première collabo yarahombye ariko deuxième collabo ndibaza ko nishobora guhomba kwera ati Jido Tofise cyane collabo namanye kuva kera ni zibiri nizaba artiste bakomeye cyane mu gihugu Big Fizo na Loriro uyu bamwita Bidondo wagwa Generencha yaga amwita amazina menshi Bidondine Makayabo n'ibindi byishagera bivuga ngaha mwavyumvise twe ngaha ni JCTV yamugendeye twahuye no munsi ariko aratubwira ibintu byinshi bitandukanye wagwa ese Bidondo nkubi yataba umustar yatakora umuziki hoba hariho ibindi bintu yari gukora bwewe nk'umuziki cyane byo bihari ku rundi ruhande je navyo kuvangira muto donc itala yanje kuvanda cyari ku ishuri donc itala yanje donc ni kuririmba nanje mu zindi ma business tufate gya ndirimbo natamani kuwa nawe igya ndirimbo kubera iki nasizwemo ijwi ry'abana donc ni ndirimbo natanguye kuririmba ndacari muto nga primaire nga 3e primaire naribona umuntu naramukunze ariko kubera kumwegera bica binaniya mijenere chami nakupenda kukwambia binanishinda nenda huku na kuchungulia usinikatale mimi donc ni mistari menga naratanguye kuyandika ndacari umwana muto donc ni ndirimbo yanje ndacari muto mfise nga 12 ans ndiko ndibaza ko nshobora kuyisohora donc na indi business narakoze ama business minshi ariko ikintu kinatanguye gukora c'est la musique Bidondo naradandaza ibitumbura naradandaza amakayabo naragize ama business menshi ariko musique niyo business yanje numero 1 wagwa ati musique niyo business donc n'amahera nakuyemo mu bijya bintu ndiko ndadandaza ndadandaza je narize
narize hajya kuri Notre Dame ni Kirundi. Narize hajya kuri Notre Dame n'abanziza Desire Baroriro urazi Bujumbura kera zijya zama za kera twarize hajya ariko muku biga bintu ndiko ndadandaza amasambusa n'ibiki amahera narakuri hari ndishira mu muziki eske ubona byarakoroheye bivanye naho mugeze no munsi donc narashite mforo cyane mu muziki ubu vraiment matunda niko nayidame amake ndiko ndayabona donc ngize concert ndatambira abantu ngaririmbira abantu bwana ni shosho kwenda mbere bararyoherwa bamwe kuri podium mva kuri podium ndayafise makeya gasanga ni kuri entrée makeya arahari ugasanga no mu boss yamaye agafana yaradandaze hajya bwana feti n'inzoga bya birendeka bien acha bidondo nasikia watoto wanapata bugari watoto wanapata maragi wanayamba bien kuri bidondo esko munashaka gutungwa n'umuziki aha mu Burundi umuziki wa gutunga ico kibazo uvuze kuri wewe umuziki urashaka gutunga niba ushaka gutunga n'izihe nzira nyine umuntu hacamo kugira umuziki umutunga mbo si cyane ariko uragerageza 60% kuvyo nshaka ariko ni bimwe nico gituma tukora ama business yamwe kuko urabona ko nambaye kirato kiri cher nambaye isa ya cher donc bimwe bikeneye amahera menshi tusaba ama sponsor sinshobora kuyakura mu muziki ane bashobora kuguhemba 1 million cyangwa 1 million 500 2 million ukagenda ukagura kirato gusa oya tukora yandi ma business tugasaba abandi sponsor kugira ngo ugure ibintu bizimvye gatoya kubera amahera y'umuziki urashobora kugenda gusore clip ibindi ugafungura asigaye ugafungura ariko bijya bintu bya share byo kwambara turabisaba ama sponsor ngaba diaspora baraturungikira bagadufasha amavoitire meza tukayakora mu ba manager baradufasha ariko ngaha kugerageza ngo muziki ukwizize byose 100% bikunda 60% s'il vous plaît tureke kubesha yaga ati twe twizera yuko umuziki ushobora gutunga 100% ntibikunda turacyari kumwe na Bidondo yakoze ibintu byinshi mwagiye muramubona umwumva mu ndirimbo nyinshi zitandukanye ariko tuyo twahuye no muri legend turipfuza yuko muri legend tuza kuvana dusigiye ikintu c'inkora mutima cyane ku muziki w'u Burundi niwo twibandako cyane turashaka gutera intambwe no munsi tugere natwe kure ajya ama Trace Award yirigwa araba ntagire mu muririmbyi w'umurundi ashikayo biratubabaza cyane namwe bw'aba legend ndazi nk'ibyabaye mu mwaka uheze mwarabibonye twese twarababaye mugabo ahantu dushaka gushira ingufu ni muri new generation niho hakiri ingufu nyinshi baracyafise amaraso ashushe baracyafise imitwe ikibangutse kugira bakora umuziki sisabo no munsi aba bapetire bariko baraza cyangwa aba artiste bariko baraza barazi kuririmba bivanye naho isigeze barabishoboye cyane mugabo birakenewe yuko baronka bumwe mu bumenyi namwe mwarose nimba mwe mwarashoboye gukora umuziki kidagihe ntimubihebe mugashobora kuba uno munsi mugihari mukiri muri kino kibanza kandi tubona musana neza ubuzima tubona nyine ata muntu yobacisha mu ijisho byumvikane ko hari irindi banga mugenderako turakeneye upcoming artist cyangwa aba artist bahari uno munsi bariko baraza bataramenya ibiriko birabera mu game eske nikihe kintu nyene gikomeye mwobabwira ku buryo bumvise n'iki kiganiro bavuge ati muzee wa kazi yatubwiye ikintu gikomeye tikijya kintu bisaba tube serious kijya kintu tugifate seriye kubera ko ubwe n'umuntu adasanzwe nimba yavuze kijya kintu ni kintu utegeza gukorerako uyu muziki turakeneye kujabuka mu gusaba ibitambo kandi abantu baba legend bivanye n'ivyo mwaciyemo mwe murafise kimwe cya kabiri cy'ivyoko kugira ngo mushobore guhanura
aba baririmbyi buno munsi baba bagezweho cyane kubera bafise hiti mugabo barakeneye impanuro zanyu. Tuwe turaguhaye akanya mushobore kubahanura muvuge ati mwebwe musabwe ibi n'ibi kugira umuziki wacu tubone natwe mu mwaka uza twagiye muri Trace Award cyane twagiye no mu zindi award zibera ngaha muri Africa ndetse n'izibera universal kwisi yose. Ya murahawe ikaze kugira muhanure aba artiste bacu n'abandi bantu bashobora gushikana igihugu aba ambassadors ni benshi. Eske bo kwitwara gute basabwe iki? Ikintu ndashobora kubahanura abapeti bashaka gushika kure ma Trust TV ma award mu bintu birebire. Faites la musique votre première femme. Donc ndashobora kubabwira umuziki bawugize umugore wa mbere mu rugo. Donc il faut être prêt, sacrifier tout pour la musique. Être prêt à divorcer, être prêt à abandonner ta famille, être prêt à faire tout. Parce que la musique urafise jalousie. Ngene uguha na ushaka entrée sortie. Donc umuziki ukinjiza amahera, ayo mahera ukayijana mu bindi bintu utayasubize mu muziki. C'est fini, tu es zéro monsieur. Donc ikintu ushobora kugira ukagenda umuziki kubeba Bulaya. Zile pesa unatoa Bulaya, urudishe muziki Bulaya. Jua uli kubeba na wewe bebe Bulaya. Fanya clip nzuri, fanya kazi nzuri. Bibi unaweza kumgaramia, unampa magari, unampa nyumba, sa muziki wewe mwenyewe ulikupatia unaupa nini? Shakurongora umugoro ukamugurira imodoka, ukamugurira inzu, ukamugurira ibyo bishoboka byose kandi ni umuntu mwahuriye mu barabara. Ariko umuziki waguhaye ibyo bintu we uri upa nini? Ucuba jalo, ucukureka, ucugenda kundi musana. Nico gituma baririmbyi bo bariko baragenda mu byo bintu bararindira kwanza à la fin niyo ebana namaze kuronga hase fini niyo bagenda kuzana zindi charge. Exemple umuziki uguhaye nga 50 millions ucufata directement 40 millions ucujana mu bintu byawe anyuma 10 millions ucuzane mu muziki. Ibyo bintu birakunda. Urashobora kugabura umuziki ugatwara 30 millions 20 millions niyo ugatwara mu bindi bintu kuko ayo mahera si wawe na mahera y'umuziki ifoke uyasubize mu muziki. C'est ça la musique. Sore clip nziza, rondira ibintu byiza, kora ibintu mafuta. Piga mu biti mu barabara wone kama mu Trust abakwiti. Fanya publicité, tanga amafana mba journaliste, genda kora clip nziza, rondera ibintu byiza, pati abantu kure tafuta ma connexion change safiri. Ufanye ma interview ko nje utangaze. Gisuna utangazo kiupendo utakupenda. Araga peti kariko karakora bien. Sishobora benshi bamaze gukura mbo sishobora kubamagara abapeti kuko bamaze bashazana n'abatoto. Sishobora kubamagara mu zina dufate nga basatbi ko baragenda hanze ba Mr Champagne barako baragenda hanze bana patia muziki lari ni lari muziki unamupa na upatia si hakuna ingine secret. Muziki ukukupa na wewe upe. Muziki kama journaliste ko krize unakamata soda hii niseme piga muziki wangu. Hapana vitu ya kubana. Muziki unapiga show unapata 1 million naifinya wewe mwenyewe kwa matako mpombe. C'est pas bien. Tora iga 1 million finya 500,000 zingine 1,500,000 zirudishe mu muziki. Utaona batakuita uko mbele kuma Trust. Kandi nubagiye kuzindi business za pembeni kuko arigiye muziki urahomba ziga business za pembeni uriko rakora zigafasha zikasponsorize kandi muziki ukavyuka kandi ça c'est ça. Naindi conseil fise. Donc dukunde muziki 100%, ibindi biraza muri 80-90. Muziki ukawukunda 100% na uzo gukunda 100%. Iyo bishitse umu artiste. Jewe vraiment jewe kubwanje abantu bose bambabarira. Kama leo ningali hapa Bidondo. Nicho kitu cha kwanza mimi napendaga ni muziki wangu.
na mama wanje arabizi. Yanolipewa kitambo. Wana mama yangu anabijua mimi napenda muziki, na ndio maana leo unaona ningali hata napata mashow, ningali na ka YouTube kaliko kingekuwa spendi muziki. Kama hivi hata kuna mtu anamsema ndabazi twatanguye na benshi ubari hehe. Benshi bara. Ariko ndiko ndagerageza hata kuna mafasi mimi naendaga na perform bure, mkinikutanisha swingi zilipanda. Napanda ku stage na wapa show ya bure juu nyimbo zangu muzisikie tu zenye mko mjuu bila shika. Tukikumbana niko msiku zangu wewe bwana. Naomba mikro na perform bure juu tu nisambaze kazi zangu. Lakini na wewe ukikuyanga yangu kama sikutembelea yake ukinitafuta utatoa lari. Au kama unanisupport kimuziki na mimi nikikuya kubaya yako na mimi nakusupport. So ushanilipia ndiri wamaze kuri ha indirimbo zibiri za clip. Turiye muri karaoke mu kabare kiwawe. Sho gufata mikro nawe ngagufashe ngagusupporting. Ati je duhuriye mu kabare wara supportinze urinye nakabare. Aje nashobora gufata mikro aje ngatanga umunezero ku bantu. Bwana kubakiriya na Sara. Hakuna ma contract, hakuna bya nini hapo. Surisha ni support na mimi nakusupport. Bamwita Bidondo. Ni living legend aracyariho. Ntaharaja. Nubwo yogenda twebwe tumwibuka igihe kirekire. Kandi dushaka kwagenda turacamukeneye. Hoba harigeze habaho ubucuti bwawe na Sosokeye? Donc Sosokeye yari umuntu amanura kenshi. Umuntu yakunda kuma ma conseil kandi yari mu professeur wanje mu muziki. Kugira ngo nsohore muziki wa bien apana bijya byo gutapone bya kubaratisha. Therefore ya Sosokeye ndamuha respect my friend. Posuri hari respect ndakunda gusengera Imana iguhezagire ihezagire family wawe. Ikintu cyambere umwibukira ko neki indirimbo naramuririmbye Alazwe pema marehemu Sosokeye, Alazwe pema marehemu Sosokeye. Twagarutse kuri yasije nyene kubera ko target dufise ni yayindi nyene yo kwemeza umunyamahanga. Twege dushaka yo kumuziki wacu buryo ugera kure. Ibyo tugira byose dushaka turonke n'ijya lisansi ya YouTube kugira umuririmbyi ngaha mu Burundi bimworohere. Pana yuko biguma bimugora kandi yashize ko umuziki wakujya amaviews yo guhembwa mu basanga biriko biragenda bigorana. Haba legend baba bafise inzira nyinshi bo bicisha. Ariko twe turafise ikibazo kimwe. Hariho system wewe woba wimvira muri wewe wama wewe wimvira ukavuga ati je bagire nko kwi system yiwanje. Je ndabona yuko umuziki mu misi mikeyi dukoze nkuko umuziki wovuzwa muri Tanzania wovuzwa, mu Rwanda wovuzwa neza, muri Kenya ukavuzwa neza, ugasanga muri Zambia wavugijwe neza, muri za Gabon neza, muri za Nigeria. Eske nk'umu legend nyene twemera yabonye ibintu byinshi kuva muri 2000 twe tutaranabaho ngira tureke hypocrisy. Nta hypocrisy nizakubamo. Urabona nihe nzira yoroshe basi byo cyamo kugira umuziki wacu jabu. Urabona ikintu kidatuma dutera imbere abanyamahanga nibariko baratumva kuko bajya barakundana. Baratugirira ibintu by'amarezo sosio byo kutubesha ngo barashwane ngo naka arashwane naka bigeni bya rezo sosio, ariko mu mapati tukababona bari kumwe. Entertainment yacu donc bararonderana. Ebona kaka we wagize uko kugira ngo nanje meze uko bararonderana barakundana kandi barubaha aba legend. Nushobora ku avancer. Donc umuntu nashobora kuza agakrea telefone atazi kuno telefone ya kera ifunction. Aho azoba ariko aratubesha. Bisaba ko imbere yo gukrera iPhone 16 atangure kuraba iPhone ziga za kera eba bimeze uko connection igende uko rezo kugira ngo ashire info. Donc bagiye ba coming baze barondera ba grand frère bona grand frère woli peri wapi junamie hii barabara tuko tunaenda niambie kichimo penye pako shimu ni hapa penye panatoboka ni hapa juna mimi sipakanyagi ili ni fonctionne nikifika kule mbele kugota mkono. Dufate ubu exemple Dramati ni muririmbyi wonga mu Burundi Jendo mu legend. Amaze kuronga ama 6 na 6 akaba ejuru zo mu Nigeria zo muri America. Akama collabo directement. Nanje sinjandamenekana. Donc bisaba ko aba legend
tubasugume bapeti bakisufika kule mbere batatukogota juu twenchimwa dufate ubu Diamond n'ama success yose n'abaririmbyi bose bo Marekani amaze kuririmbana yamuhaye collabo Barnaba umuririmbyi wa kera si anampuse Barnaba donc bagya baho hanze bamaze kumumenya Diamond babonye Diamond yasohora ikindi kintu baca uyu naye ninde bararimbane uyu ni wa kera ameni turamumenya urabona ko ngene biriko biragenda donc turabereka inzira bakagenda bashise hariya baratwibuka bakaza kuduha n'amafeaturing kugira ngo natwe dushike ariko Double J wakuya Lolilo jena nabibonye vraiment narabikunze ariko hasigaye clip ndiko ndamuhanura Lolilo basohore clip na Double J kuko ari ahantu Double J amaze gushika bataramumenya Lolilo sivyo aho hantu barashobora basohore clip abo bafans ba Double J bose baca bakundana Lolilo sivyo nimba ari Double J ari afise 1 million Lolilo baba kera ni 500 bagya ba 1 million ba Double J baca bagenda kuri Lolilo baca baramukunda icubalo kwa Lolilo icuba 1 million na bagya 500 ba Lolilo baca bagenda kwa Double J urabona baca bamura uyu Double J yararimbanye naka donc ibintu byose binjira mu rukundo donc umugabo afise famille imwe amaze kurongora umugore famille icuba famille sinapte napanuka na ndio hivyo muziki inapaswa kuwa babielewe basani ba Burundi mwache mablage tureke hypocrisie kujya kuntu umuntu agiye kurongora famille napte napanuka exemple mwe muraba muko exemple tufate hajya muri Kongo niyo kabira mingi na kwaga abana babembe abana batabwa sivyo umutabwa amaze kurongora mu babembe ababembe dufate bari 200 n'abatamuze kurongorana donc gusora indirimbo aba bawe banapenda uyu nabo nabo banapenda uyu bitapita binakuwa 40 na vile na vitu huyu alikuwa na 20 na huyu 20 mais kama abenge wana ile 20 yao ingebakia vile vile na huyu 20 yake ingebakia vile lakini mkiwana huyu anakuwa na 40 na huyu anakuwa na 40 mnapandishana wagwana ati abaririmbyi bazwi muri iki gihe cyane bariko barakora amahiti aba young generation bariko barakora amahiti ashikana ama miliyoni y'ama views ugasanga yakubise miliyoni 8 aba baririmbyi rero Bidondo ariko arabasaba yuko boshobora kuza bagatora ba legend kujya Diamond azagatora Barnaba kavuga ati reka ndamushikane hari akaza gatora ba Mr Blue kavuga ati reka ngenda bagarukane dufashanye nabo ndaberekise kubera hari intambwe bataba bateye hari abantu baba bashaka kugira batageze ugacavuga ati ko je nanje bari abasani bo hanze bandugije reka renze kuduza babande nasanze bo muhira nasanze ko barakora umuziki rero kuvuga muri one love muri one mission muri one mind turashobora gushikana umuziki wacu kure mugabo ikintu cya mbere yavuze ati genda nka hypocrisie donc aba ba grand frère twebwe ndiko ndavuga tureke hypocrisie umupeti ashoboye tumufashe apasue akipasua atakia kutuchukua tu dufate naragize concert na Bifes aba fans bose ba Bifes baje kunda hari mu buyenzi baje kunshigikira naraba kubita umuziki ukwiye kandi bari bakunda Bifes bacha bakunda na Bidondo directement abafanzi ba Bidondo nabo bacha bakunda Bifes directement donc haoni kama tulileta vibe nakubonye kwa Natasha wagwana vibe wa Tanzania yaha donc bisaba ko tureke hypocrisie tukundane bya frère ukiona petia na weza mabipeti ifa siko naenda potanguka pita hapo kifika kule mbele untupie na mikamba nipande unikogote c'est fini esa hagati y'aba legend hari urukundo hagati y'aba legend urukundo rurahari ndiko ndabahanura amakorabo ko bari legend bana babo ariko ndiko ndabona ko muriko muravyunga mureke hypocrisie dukundane bya bien kugira ngo tuavancer bamwe banazimika cyo amaro mubaya twache ifu kuri Bidondo umuririmbyi akwiye gukora hit song cyangwa good song babone ndiko ndakubita du concert ngo aziya concert ni za 200 ureshaze kana kitu ni za 200 niko navara kiato cha 2 million niko nasema concert ni za 200 niko navara saa ngapi unasema kia concert ni za 200 tureke hypocrisie dukundane bwana Bidondo yagize ibintu byiza vraiment ni posti basi
Soko ndugu yangu, mimi angalia mkombozi leo nakuwa nani honorable, nilimposti fasi yote. Jua ni msupport akifika kule mbele. Petete ataniangusha hata maragi watoto bayambe. Sasa ndakunda kuvugisha ukuri jewe. Sinkunda kubesha. Kuri we indirimbo yabaye hit bimeze gute? Ni indirimbo imeze gute yabaye hit? Indirimbo Canke indirimbo nawe yabaye nziza bimeze gute? Jeff sema hit menshi. Hit song na good song. Kandi indirimbo uvuga ati ni nziza inayo kabati ni hit mugabo. Kuri we basu bitandukanya gute hit song na good song? Eske ubu basu nyene uba ukunda ko muririmbyi yakora iyi? Donc good song ndafise nyinshi. Ndafise nyinshi cyane good song. Ariko hit song nazo zirahari ariko nizirenza nka Kenzi. Wawa. Bitandukane ivyo bintu. Abatari ko baratahura hit song na good song. Good song ushaka kuririmba indirimbo nziza ariko ni rapasa mu bantu niba yaki ariko ugasanga umuntu yumvise rimwe gusa kavuga butamu ariko hayimukoreye mu mwanya wari wo wose ariko ni god song. Mugo urumva baririmbyi basabwa gukora hit song ariko hit mugabo ni kintu ugira ababa ebwana ijya ababa ni mbenga ni hit kagenda ebwana ni munyororo wabona. Mukurangiza nirihe jambo usigira abantu bariko baragukurikirana kuri JCTV? Kuri JCTV nshobora kubabwira tweba legend dufise probleme mumbabari navuze probleme yaba subscribe donc mushobora kuraba kuntu mukagenda kutugira ama subscribe kuyabona ababone kugira ngo muze mubone ibintu by'iwacu mukaturondera ku ma YouTube. Kenshi ugasanga warazimi ari ibintu bibombe nishati ya ku YouTube bya kuenea lakini amu bipati mnanizoea vile vya zamani vya ma studio mukagenda indirimbo ya Bidondo genda kwirondera ku ma studio ubona mwanya wo gutanga ama flash dufise kera usora indirimbo kagenda mu studio gatanga CD flash ubu ariko bwana turakunda kugenda gushinatwe turashira kuri YouTube tukarindira mboni tukina na amatelefone cyane ibintu byo gupartager ni turabimenyereye kubara bamwe tumaze kurongora arigiye umuntu washisa muhira saa 2 telefone pu na tupapare ariko abapeti ni basilibateri ijoro ryose ashobora kuguma kuri telefone agafungura kuri restaurant c'est fini. Abarundi sinzi basanzwe bakunda n'umuziki wawe muri rusange bagende mu YouTube kugira ngo baze baturondera kandika Bidondo channel ya Bidondo kagira subscribe kagira ma like kugira ngo aze insori kintu acara kibona directement. Abarundi bakeneye kumenya eske uzosubira kubaryohera ryari mu ndirimbo shasha? Namaze gusora ndirimbo shasha itwa Milka by Bidondo iri kuri YouTube. Donc nashobora kuna indi itwa Damu ni Nzito. Tani ndirimbo zibiri Damu ni Nzito na Milka. Donc ndashobora kubabwira bagende kuri YouTube bandike Bidondo cyabazibona directement asigaye ama clip. Donc ndazitoa mwezi wa 7 nzosora mwezi wa 7 ntabachia clip nzuri sana ya butamu yaga. Mukurangiza niki kintu hano na JCTV? Mbandanye mukora mubandanye na force yenyu musichagui JCTV muze murafasha kubandana gufasha abaririmbyi ni byiza mwe murabavyeyi kuko umwanya wanyu mwatanze vraiment merci pour tout yaga. Nayo wakoze ego igume ikora kandi muguma mubone maafishe mukatubaza mukaza kubiteramo by'iwacu ufata abari mubona ko duperforminga ibyiza umusani afise igiteramo musingwata kumpigia simu munafika pale tuko ba journaliste murereka baje mukinjira mugafata ama image mukagenda kuposting uwo musani yari Bidondo Generenta n'ayandi mazina menshi yagiye aravuga. Merci beaucoup. Twari kumwe muri JCTV. Merci. Twe twamugendeye ahantu. Yaga. No kuvuga twebwe twakoranye neza. Turizira yuko twongera kukurondera. Imiryango irogwa. Muzamuhari. Bwana mlango uko wazi kandi undi munsi ngene ko tuhurire muri show. Tuyundi munsi
duhurire muri show twe twaryohewe cyane kuri show waduhaye brother nzobatumira kabisa nzobatumira ubutumire twabweme twe turemeye ko tuzohashika yitwa Bidondo muje ku mbuga ziwe zose akoresha kuri YouTube kuri Instagram urakoresha TikTok TikTok irahari ni Bidondo konyene kuri Instagram kuri YouTube kuri TikTok kuri Facebook ahantu hose imbuga zose zibaho jya ko wandike Bidondo umukurikirane abantu bataragira subscribe kuri JCT kuri TV yacu abantu bataragira subscribe hamwe ni wawe wobahanuriye niba bagiye kubwira subscribe konzo bandanya nanga ibipindi ibiganiro kuri JC TV wabona so yari Bidondo tunamushimira kuba yahashitse tukaba twakoranye neza mwakoze kudutiza amaso n'amatwi mwakoze kutwumvira mukaduha kano kanya abataragira subscribe kwa Bidondo ku mbuga zose mwarahombye hariho ibintu bishasha hari imiziki mishasha iryoshe abataragira subscribe kuri channel ya JC TV muriko murahomba cyane je twari kumwe kuri micro ya mbere itwa Mr. Love Babla Simba Babla Genge Megenge Songa Boy the Boss at Pite Notino G1 mission one people one can want to get to one mind one nation so imani komeze kuturinda imikoshi uyo yari yitwa Bidondo Generation n'ibindi n'ayandi mazina menshi so hasta la vista hasta luego catch up so mwakoze cyane turabakunda cyane love so much mukomeze gushigikira umuziki w'u Burundi turabe yuko natwe mu mwaka tuzoba turi mu Matrace Award tuzoba dufite ama collaboration n'aba superstars bari hanze y'igihugu bari mu bindi bihugu bikomeye bibanye merci beaucoup je nibaza yuko abantu badukurikiranye batahombye twabahaye vibe ndibaza Bidondo yabaryoheye nta na kimwe atabakoreye kandi nizera ko nundi munsi azoba akenewe ngaha cyane cyane nundi munsi azoba dukeneye wenyene twebwe turahari n'abandi bantu bose bakora umuziki cyangwa bakora ibindi bintu abandi bastare cyangwa abandi bose bakora ibintu bashaka kwamamaza muri JCTV imiryango iruguruye merci bless up everybody mwakoze cyane wana reka tugeze ngaha peace